Woba wifuza gusumira mu Bushinwa n'ahandi hatandukanye ku isi no gutuma imodoka y'ubwoko bw'aribwo bwose wifuza? Woba wifuza kwandika ku mipira, ibidodo, kugwiza ibitabo, amabashi n'amabanderole? Kaze muri EMSI ntuzimire. EMSI Electronic Service Innovation ni entreprise gufasha kugura ibidandazwa mu bihugu bitandukanye en ligne. Igufasha kandi kugura imiduga nka Subaru, Mercedes-Benz, Nissan n'izindi nyinshi. Abasumira mu mahanga nabo EMSI ifite agence en douane ibafasha kudedouana ibidandazwa no guharuza amakori muri OBR. EMSI kandi ifise na mini imprimerie ifasha abifuza kwandika ku mpuzu, serigraphie, kugwiza ibitabo, amabashi, amabanderole, ibidodo, gukoresha design zitandukanye n'ibindi byinshi tutadondagura. Akabijya rero ku bajene chômeurs et entrepreneurs, EMSI yaje nkinyishu. Ifise umugambi wo karihiriza ubumenyi gwaruka mu bigezweho kandi gafashiriza umwe wese mu mpano afise. Ikongera igatanga impanuro ku bijanye n'intunganyo y'imigambi ku bagize imigwi itandukanye n'amashirahamwe ku buntu. Kaze muryoherwe na service za EMSI mubifashijwe n'abakozi b'inzobere hamwe n'ibikoresho bijanye n'igihe. Mufite ico mubaza akura kuri 79 84 24 14 canke 69 41 55 43. People concentrate and forget the past year. Kuba it's a weekend, rotating.